turabifuriza umugoroba mwiza cyane shitonyo ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi twongeye kubaha ikaze hangaha kuri no monesha kure yacu ari nayo yanya Burundi News TV aho twanganya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru aba ariko agaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomacy ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye by'umwihariko aho tugiye kugaruka ku idonido ry'amakuru akomeye cyane amakuru yihuta amakuru akomeje kugenda aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye ndetse no hirya no hino ku isi aho turaza kugenda tugaruka kubikomeje kugenda biragaragara. Hari amakuru kandi by'umwihariko akomeje kugenda aravugwa ku ntambara iriko irabera nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse na hagati ya Israel ndetse na Hamas nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho muri kino kiganiro cyacu nk'uko by'umwihariko bikomeje kugenda bitugeraho. Gitega amakarito arenga 50 hamwe n'amacupa arenga 80 y'inzoga za Savana n'izitwa Tagata n'izitwa Solola izitwa Susuruka ndetse na Sapola zaramaze kugenda zirafatwa ni mwisaka ryabaye by'umwihariko abajejwe umutekano babyutse mu gatondo ka kare barimo barasaka abacuruza izi nzoga dore yuko izi nzoga ari zimwe mu bitemewe ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse bamwe bakaba batanguye kugenda baratabwa muri yombi kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi bikorwa kandi bikomeje kugenda bituma nga muri gihugu cy'u Burundi bivuga ko haba hari ibikorwa bigiye bitandukanye biri guteza umutekano muke cyane akana impamvu hotanguye kugenda haracungwa umutekano. Uyu mutekano kandi ukomeje kugenda ukazwa mu gihe muri kino gihugu hariko haritegurwa amatora akomeye cyane aho imigambwe igiye itandukanye yatanguye kugenda yivumbura ayikomeza kugenda ivuga yuko iyambuwe ijambo mu bikorwa byo gutegura ndetse no gushyiraho abazohagararira ndetse n'abazategura ibyo bikorwa by'amatora. Imigambwe igiye itandukanye harimo nka CNR yaje kugenda igaragaza ndetse yerekana akarenga ndetse n'agahinda bafise nyuma y'uko rero atajambo bafise cyangwa se atabantu bafise bagaragara bashobora kuzogira uruhare mu bikorwa byo gutegura ayo matora muri kino gihugu cy'u Burundi kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose by'umwihariko bikaba bikomeje kugenda bituma abanyagihugu benshi cyane bagiye batandukanye bavuga yuko rero aya matora ashobora kuzagaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hari umwe mu bahanzi nga muri kino gihugu cy'u Burundi yamaze kugenda aratabwa muri yombi nyuma y'uko ari karashinjwa by'umwihariko kuba yarafashe akana ku ngufu k'imyaka ishika kuri 14 ndetse akaza kukararana bikaza kurangira akagize intere nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Harimo abatanguye kugenda bavuga yuko rero yoba ari ibinyoma byahimbwe ko mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yotabwa muri yombi ariko abandi bakaba bakomeza kugenda bavuga yuko ibyo ngibyo ari ukuri ariko kandi nk'uko byaje kugenda biratangazwa akaba ashobora kuba yo kwerekeza mu ibohero rikuru rya Mpimba nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi byose kandi biragendana n'umutekano ukomeje kugenda uzamanga muri kino gihugu cy'u Burundi ariko kandi nubwo bikomeje kugenda bigaragara gutyo hakomeje kugenda hitegurwa imyiteguro ikomeye cyane y'umunsi mukuru ndetse by'umwihariko no kwizihiza imyaka myinshi iheze uyu muryango cyangwa se urugwaruka rusanzwe rubarizwa muri CNDD-FDD rumaze rubayeho ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu gihe imbonerakure zikomeje kugenda ziravugwaho mu bikorwa byo kwica umutekano ngaha muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi hari n'amakuru akomeje kugenda avuga yuko rero hatanguye ibikorwa bikomeye cyane by'umwihariko bishobora kuzatuma noneho izi mbonerakure zongera gukora agashya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu makuru yacu kandi turagaruka kuri umwe mu basirikare waje kwicwa arashwega muri kino gihugu cy'u Burundi hano mu gisagara ca Bujumbura bivuye ko rero yaje kuraswa na mugenzi wiwe ariko kandi bakaba bariko bapfa amahera bari bagurishije igitoro bari baratumije muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi leta igihugu cy'u Burundi yaherukaga kugenda iratangaza neza ko ikomeje kugenda yamagana ibigendanye no gucuruza igitoro mu buryo bwa magendu nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hirya no hino ku isi abadukurikira muherereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi turabifuriza ijoro ryiza turabifuriza amahoro y'Imana cyane
abadukurikira kandi muherereye hano ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahereje ikaze muri bino biganiro tubabwira ngo nyamuneka niba utarakora sabone cyangwa se subscribe bitewe n'aho uherereye, pyondaho kugira ngo ubashe kuzajya urabana natwe gatanu kuri gatanu. Abadukurikira rero hirya no hino hose turabahaye ikaze. Amakuru yacu reka tuyatangurire muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Inkuru ikomeje kugenda igaragara rero by'umwihariko, inkuru ikomeje kugenda ituma benshi bacika umugongo, ni imwe mu basirikare bakomeye cyane bari basanzwe barinze ahari ikigo cya gisirikare nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, akaba yaje kugenda arasana na mugenzi wiwe maze biza kurangira umwe ahasize ubuzima. Uwasize ubuzima rero yitwa Mpayimana Celestin nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, akaba ari umwe mu basirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi akaba yarasanzwe gakorana na mugenzi wiwe mu bikorwa byo gutumiza igitoro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu minsi ihenze kandi iki gihugu cy'u Burundi cyavuze yuko gikomeje kugenda cyamagana ndetse umuntu wese azofatwa yagereza gukora ndetse no gukora ubwo bucuruzi bwa magendu butemewe azohanwa byihanukiriwe ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi binavuga ko ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho batanguye ibikorwa bishasha bigendanye by'umwihariko no kuba bashaka ko ata Burundi yongera kuza kuba yoya kuzana ibitoro muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nubwo ibi bihugu bisanzwe by'umwihariko bifisanye umubano mwiza, ariko by'umwihariko harimo ibibazo bigiye bitandukanye bituma badashobora kuba bo kumvikana cyane cyane ku banyagihugu. Abanyagihugu benshi b'abarundi bakunze kugenda bashinza abo muri Kongo ko iyo binjiye muri Kongo bafata nabi, ariko kandi abanyekongo nabo bagakomeza kugenda bagiriza abarundi ko iyo binjiye mu gihugu cacu c'u Burundi baca bafatwa nabi, cyangwa se bimwe mu byo baje kugenda baracuruza bakaba babinyagwa canke bakavyambugwa. Amakuru yakomeza kugenda atubwira yuko rero uyu musirikare ngo yaje kuza yasinze, maze mugenzi wiwe rero amubajije amafaranga yo bayagurishije igitoro bari bamaze kugenda babazanira, undi garayabura, biza kurangira bashwanye ndetse biza kurangira barasanye, umwe aza kugenda ahasiga ubuzima nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ubuyobozi bwa by'umwihariko mu gisagara ca Bujumbura buvuga yuko rero uwo waje kurasa mugenzi wiwe yahise ajyanwa mu ibohero kuko bikomeje kugenda bigaragara, akaba ashobora kuza gukorwaho iperereza ndetse by'umwihariko akaba ashobora kuba yoza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ndetse rero bamwe mu muryango we bavuga yuko bafise ubwoba mu gihe n'ubundi umwe mu basirikare bakomeye cyane cyangwa se abandi basirikare n'abategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi baba bafise ibibazo bikomeye cyane ndetse ibyago by'uko bashobora kuza guhura n'akaga muri kino gihugu mu gihe ibigendanye n'ivangura bikomeje kugenda bigaragara ndetse bikaba bikomeje kugenda binatera ikibazo gikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru kandi akomeje kugenda adushikira ndetse amakuru akomeje kugenda by'umwihariko atugeraho n'amakuru akomeje kugenda agendana n'ibibazo by'umutekano muri kino gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari amakuru menshi cyane akomeje kugenda ashimangira ko rero amatora akomeje kugenda arabamo uburiganya ndetse n'ububani bwinshi cyane. Umugambwe CNL usanzwe ufise ijambo rikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi waje kuganira na BBC maze ukomeza kugenda ugaragaza neza ko ubangamiwe ndetse utazanemera ibikomeje kugenda bigaragazwa n'uyu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Nyuma y'uko rero bakomeje kugenda bavuga yuko mu bikorwa biherutse kubera ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'Igitega hatowe by'umwihariko bazohagararira abandi mu matora mu bikorwa byo gutegura ayo matora, ariko cane cane CNDD-FDD ibyiciro byose niyo yabyihariye mu gihe indi migambwe igiye itandukanye atakintu na gito rero by'umwihariko yabashije kuba yorongamo cyangwa se ngo ibashe kuba yorongamo imyanya y'abanywanyi bayo bashobora kuba bozohagarara cyangwa se bakazofatanya mu bikorwa byo gutegura ayo matora yimirijwe mu mwaka wa 2025. Ariko kandi nubwo bihagaze bityo rero bakomeza kugenda bavuga yuko rero ari akarengane mu gihe uyu mugambwe ari umwe mu migambwe ikomeye cyane isanzwe inafise abayoboke bakomeye muri kino gihugu cy'u Burundi, aho baje kugenda bavuga yuko rero ubu ngubu ari ubwoba bwatanguye kugenda bugaragara ku mugambwe CNDD-FDD mu gihe by'umwihariko bakomeza kugenda bavuga yuko iyi CNDD-FDD yaba itifuza yuko hari umuntu woza basimbura ku butegetsi.
ntacyo leta irishura rero kuri ivyo bibazo, ariko kandi CNDD-CNL ivuga yuko rero idashobora gukomeza kwihanganira ivyo byose byabaye, hagomba gushyirwaho ubundi buryo ndetse nabo bakaba bahabwa umwanya muri ivyo bikorwa byo gutegura ayo matora. Naho Gitega amakarato by'umwihariko arenga 50 hamwe n'amacupa arenga 80 y'inzoga za Savana, Tagata, Solola, Susuruka ndetse n'iyitwa Sapola yarafashwe. Ivyo ni ibyo binyobwa rero byafashwe by'umwihariko n'abajejwe umutekano bari kumwe n'abajejwe intwaro mu isakwa ryakozwe mu gatondo rero ko kuri uyu wa 27 Myandagaro umwaka wa 2024 mu mazu y'urudandarizo ku mitumba ya Mukoro ndetse na Bitare muri komine Bugendana y'intara ya Gitega nk'uko biriko bigaragara. Abajejwe intwaro muri komine ya Bugendana bamenyesha ko rero icyo gikorwa cakozwe mu ntumbero yo gukura ku isoko rero ibinyobwa bidakwiye ubuziranenge biherutse gushyirwa rero ahabona n'ikigo cahabwa muri iki gihugu cacu c'u Burundi. Bahamagarira kandi abadandaza bafise rero ivyo binyobwa kubisubiza mu mahinguriro bagiye barabiguramo mu rwego kugira ngo rero bidakomeza kugenda birateza ikibazo muri kino gihugu c'u Burundi. Amakuru kandi akomeza kugenda atugeraho yerekana neza ko hari bamwe bahise batabwa muri yombi mu rwego kugira ngo babashe kuba bojya kuryozwa ivyo byaha, mu gihe kandi hamaze iminsi haratangwa imibura muri kino gihugu c'u Burundi yuko umuntu azofatirwa muri ivyo bikorwa azohura n'akaga gakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi rero byaje kugenda bigaragazwa namwe mu mafoto ndetse n'amavideo ariko aranyuranyuranamo ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana by'umwihariko bamwe mu basoda ndetse n'abandi bayobozi muri kino gihugu cacu c'u Burundi bakomeje kugenda binjira mu nzu z'abantu ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, aho baje kugenda barasakasaka, biza kugenda rero bituma hari bimwe mu byo baje kugenda barafata ndetse na ba nyirabyo. Ibintu rero bikomeje kugenda biraba ibindi bibazo bigiye bikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bikaranga muri kino gihugu c'u Burundi. Bamwe batanguye kugenda bavuga yuko rero bo bariko baramubeshera, abandi bakomeza kugenda bavuga yuko rero ivyo bintu yamaze kugenda arabikora, ariko abandi bavuga yuko rero ivyo bintu bidashoboka. Yitwa Bera Chris, bivuga yuko rero bamubeshyeye yuko yaje kugenda arakora icaha gishobora kuba cyomufungisha ubuzima bwiwe bwose, ariko abandi bakavuga yuko rero ari imyaka ishobora kuba ishika kuri 23 ashobora kuba azofungwa. Umusore w'imyaka ishika kuri 20 uyu musore w'imyaka ishika kuri 23 rero akaba yari n'umuririmbyi yitwa Lucky Shamdey, aragirizwa umwana w'imyaka ishika kuri 14 yararanye akamusiga ari intere yamaze kuba yoshiramo n'umwuka. Ubu ngo akaba yaramaze kugenda atabwa muri yombi n'inyamiramabi, aho rero bigeze bikomeje kugenda bivugwa yuko rero ashobora no kuba yokatigwa igifungo gishika ku myaka 25 akaja no muri gereza nkuru ya Mpimba nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Basani Dukangwe rero na Sosizi kuko bikomeje kugenda bigaragara. Abantu bakomeje kugenda bibaza rero uko umwana yoba yarageze iwewe, abandi bakavuga rero ko yoba akuze, ariko abandi bakomeza kugenda bavuga yuko rero atagihamye kigaragaza neza yuko yoba ari we wamwishe. Ariko kandi bagira umwana bavuga yuko rero bafise amakuru yuko uyu musore ari we yari yamuraranye, ndetse ngo hakaba hari n'abatangabuhamya batanguye kugenda baratanga by'umwihariko bakaba batangiye kugenda by'umwihariko baratanga n'amakuru akomeye cyane ashobora gukomeza gutuma uyu musore ashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ibi kandi bikomeje kugenda biraba aho abantu bakomeje kugenda baranyuruzwa, abandi bakomeje kugenda barajyanwa mu bohero mu buryo budasobanutse, ndetse bikanavuga yuko rero abenshi bariko barajya gufungwa muri aya magereza muri kino gihugu cyacu c'u Burundi atanumwe uri kubasha kuba yogaruka. Ishirahamwe rito ryo kuziganya ndetse no kugurana ari naryo rero bita Ikirimba ritegerezwa kuba rero rifise icicaro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kwigerekerezo rya 22 Myandagaro mu mwaka wa 2024 harabaye inama yahuje urongoye BLB ariwe rero Edward Bigendako hamwe rero n'abaserukira abandi muri iryo shirahamwe.
bigenda ko rero yakirije ko rero amashirahamwe yo mu bwoko bw'ibirimba rero amaze kwimenyekanisha mu banki nkuru y'igihugu gushika uwo munsi nk'uko byakomeje kugenda bigaragara aho bamaze kugenda barimenyesha mu banki nkuru y'iki gihugu cacu c'u Burundi izwi nka BRB. Amashirahamwe rero arenga ku 140 niyo yaramaze kwiyandikisha. 130 muri yo rero ni amashirahamwe yegeranya intererano mu kugurana nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bishasha rero begeye ku ngenga ibirimba ni nk'ibi. Ishirahamwe rimwe rero rizoba rihurikiwemwo rero abantu n'imiburiburi ishika kwijana. Umunywanyi azobitsa rero amahera yiwe uwo nta nyungu aronka kuko n'ubundi bazomusubiza ayo yabikije. Uzosaba rero ingurane niwe uzosubizwanya inyungu ariko kandi itavuna, bivana rero n'umwihariko n'umwumvikano bapfunditse mw'ishirahamwe nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Bivuga yuko kandi leta y'iki gihugu c'u Burundi yaba igiye gushira imbaraga zikomeye cyane mu bigendanye no guteza imbere ibikorwa bigendanye no gufasha aya mashirahamwe ndetse n'ibindi bikorwa mu rwego rwo kugira ngo mu minsi iraza babashe kuba bazayisunga bayaguza mu rwego rwo kugira ngo bazabashe kuba botumiza igitoro mu mahanga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe ibura ry'igitoro muri kino gihugu rero rikomeje kugenda rirateza ibibazo n'umutekano muke cyane muri kino gihugu c'u Burundi, aho abantu bakomeza kugenda bicana, abandi bakaba bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ikibazo cy'igitoro rero gikomeje kugenda kinatuma abenshi bakomeza kugenda banagaragaza ndetse banavuga yuko rero by'umwihariko hano muri iki gihugu c'u Burundi abantu bakomeje kugenda bicana, ariko kandi bakanavuga yuko leta y'iki gihugu nayo ikomeza kugenda irabigiramo uruhare. Nyiricubahiro Vincent Ndayishimiye aherutse kubwira abanyagihugu yuko rero hari ubwato buri mu nzira buzana icyo gitoro, ariko kandi bakaba barategereje amaso yaraheze mu kirere, bakaba batanguye kugenda bibaza uburyo nyiricubahiro akomeza kugenda aranababeshya. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hatangajwe ibindi bishyashya ku rubanza rw'abaregwa kugerageza gukubita kudeta ubutegetsi bwa President Tshisekedi Chilombo. Ni mu rubanza ruregwamo rero abari mu gitero cyavugaga ko rero kigamije gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri uru rubanza rero hakiriwe icifuzo cy'abarengera indishyi, harimo rero uruhande rusaba miliyoni amajana 250 z'amadolari y'abanyamerika nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uru rubanza ruregwamo rero abagerageje gushaka guhirika ubutegetsi ubwo rero bateraga urugo rwa Vital Kamerhe ndetse bakaninjira mu biro by'umukuru w'igihugu. Ubu busabe rero bw'abasaba indishyi bwatangiye gutangwa kuri uyu wa mbere uheze rero ku itariki ya 26 uku kwezi k'umunani umwaka wa 2024 ubwo hakomezaga uru rubanza ruregwamo abantu bashika kuri 51. Ku mpande za gisivile rero buri rumwe rurasaba indishyi ibarirwa mu mamiliyoni y'amadolari kubera ibyanditswe yaba ibikorwa rero bifatika ndetse n'ibikorwa marangamutima nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yabaye uruhande rwa mbere rero muri izi rwafashe ijambo aho rurengera rero indishyi z'ibikorwa bifatika rero byaje kwangirika ndetse n'ibyahungabanyijwe bijyanye n'amarangamutima, aho rero rwasabye indishyi ya miliyoni amajana 250 z'amanyamerika. Urukiko kandi rwanakiriye ubusabe bwa Stephanie Elongi, umugore wa nyakwigendera Kevin Tamba rero, aho nawe n'abana biwe basabye indishyi ishika kuri miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Nanone kandi uruhande rugizwe n'abantu bishyize hamwe rero barimo Ephraim Mugangu, witwa Maguya Matata ndetse n'abandi bagiye batandukanye basabye Marcel Malanga na bagenzi biwe bahamwa n'ibyo byaha, by'umwihariko ko bahamwa n'ibyo byaha ndetse bagatanga n'izo ndishyi. Izindi mpande rero zinyuranyiranye nazo zasabye ko ibyangiritse bigomba gusanwa n'abantu bagiye batandukanye barimo rero Faustin Ngwake, Kadima Frank ndetse na
Clara Ilunga inshuti ya Kevin Tama nk'uko biriko bitangazwa. Bamwe mu baregwa nabo rero basabye guhabwa bamwe mu baregwa rero nabo basabwe guhabwa indishyi kubera ibyo bakorewe nk'iyicarubozo. Bavuga yuko rero bakorewe n'inzego z'ubutasi kandi ko byabereye aho bari bafungiwe nk'uko biriko bitangazwa. Urubanza ruregwamo rero abantu bashika kuri 51 baregwa ibyaha binyuranye birimo rero iterabwoba, gutunga imbunda rero z'intambara mu buryo butemewe n'amategeko, kugambirira kwica ndetse no kwihuza hamwe hagamijwe gukora ikintu kibi, ndetse bakaba bakomeje kugenda banashinzwa kugerageza ibyaha byo gukora ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Guhereye kudeta kandi yaba muri kino gihugu byavuzwe yuko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaje guhindura uburyo rero bwo gucungirwamo umutekano. Amakuru akomeza kugenda adushikira havuga yuko rero uyu mutegetsi yatanguye kongera kwifashisha by'umwihariko abiganjemo abacancuro, mu gihe byakomeje kugenda bigaragara neza yuko abasanzwe bamucungira umutekano harimo aba FDL ndetse n'abo muri FARDC yabagabanyirije icyizere, maze aza gutumiza irindi tsinda rikomeye cyane ry'abasirikare baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rizwi nk'aba Black Water, maze abari bo batangira kugenda baramucungera umutekano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu mutegetsi kandi by'umwihariko byaje kugenda bigaragara ubwo yari yagiye i Lubumbashi mu gutangiza umushinga wa gari ya moshi zagombaga gutangura kwifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye mu gutwara ibicuruzwa ndetse no mu zindi ngingo zigiye zitandukanye. Evariste Ndayishimiye kandi akomeje kugenda afatanya na mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu kumutoreza abasirikare bagomba kuza kurwana muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe amakuru akomeza kugenda aratugeraho avuga yuko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyine aherutse guhamagara mugenzi wiwe u Burundi amusaba yuko by'umwihariko yo kunyura ku murungikira abasirikare. Iki gihe rero nibwo mwumvishe tubashikiriza amakuru yavugaga yuko imbonerakure zatanguye kongera kwitoza ku buryo bukomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba by'umwihariko zohabwa imyitozo ikomeye cyane, imyimenyerezo ibafasha mu gukoresha impoho ndetse no guturitsa amagerenade no mu bundi buryo bugiye butandukanye bushobora kubafasha mu kurwana urugamba. Ni urugamba Tshisekedi rero akomeje kugenda agwana, ariko kandi ahanganye n'abashobora kuba bamukorera kudeta ndetse n'umuhari wa M23 ukomeje kugenda uramubuza icyuya. Bwana Tshisekedi rero kandi yarahiriye yuko atazigera na rimwe aganira cyangwa se yicara ku meza y'ibiganiro hamwe n'uyu muhari wa M23, mu gihe kandi uyu muhari nawo ukomeje kugenda umurusha imbaraga mu buryo budasanzwe, warahiye yuko utazasubira inyuma canke ngo urambike intwaro hasi, mu gihe uyu mutegetsi atari yemera yuko boganira ku bibazo bigiye bitandukanye bikomeje kugenda byibasira iki gihugu. Intambara kandi zikomeje kugenda zirafata indi ntera mu gihe ku mpande zombi by'umwihariko haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo na Angola bakomeje kugerageza uburyo bakunga impande zombi, ndetse bakaba bashaka amahoro n'ituze ko byogaruka by'umwihariko mu bumanuko bw'icyo gihugu. Ndabashimiye mwese kuko mubana nanjye mu makuru nkomeza kugenda ndabategura ndetse nkanabashikirizaho kuri ino mboneshakure yacu ya Burundi News TV. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byona handitse sabone kugira ngo tubashe kuzajya turabana 5 kuri 5.